Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ndasubiye kubaramutsa mwese bakunzi b'ikiganiro cyo guhimbaza Imana kuri Beat FM, muri kumwe na mwene so Patrick Karusho. Reka dushime Imana twongeye wundi munsi kandi wo kubaho, twongere dusangire n'ijambo ry'Imana muri kino gitondo. Dusangire ijambo ry'Imana ryanditswe muri Matayo igice ca 11 ku murongo wa 28 havuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndumugwaneza ndo niyoroheje mu mutima namwe muzoronka uburuhukiro mu mutima yanyu kandi ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhwahutse. Naya majambo nshatse ko dutangurira ko muri kino gitondo aho Yesu yariko arabwira abantu baremerewe n'abananiwe ngo baze arabaruhura. Bene data turafise ubutwikorera imitwaro, nta mpamvu yotuma twemera ngo umutwaro ni gwanje, ngo iyi ngwara ni gwanje, ngo ubukene n'ubwi wanje, ngo wemere yuko kunanirwa ari ivyi wawe, muri business bitagenda neza ngo uvyemere nk'ivyi wawe. Oya, Yesu yavuze ngo ibi kuremereye byose bizane ndabyikorere, ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Biboneka neza ko reha karuhuko kadasanzwe tugenderamo imisi yose, ntitugenda turuhutse umunsi umwe gusa, turuhutse imisi yose mu buryo bw'imwemu. Kubera iki Yesu yaravuze ati nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, ngo mwikoreze ingata yanje mumaze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Tubayeho rero mu mitima turuhutse, tubayeho ubuzima turuhutse. Kubera iki Yesu Kristo yemeye kwikorera iyo mitwaro yacu. Ntushobora kuruhuka mu gihe ucumva yuko ivyo bihe urimwo bitaryoshe ari ivyi wawe, mu gihe ucumva yuko n'inyishu ari wowe uzozitora ta wundi. Ariko mu gihe twebwe twamaze kumenya tuti ibi bintu ndimwo si jewe nzotora inyishu, oho Yesu Kristo yaramaze kwemera kubyikorera, nico gituma ndabimuremeka akabyikorera, uzocaho ubuzima bwo kuruhuka. Nico gituma ubona umuntu yakijijwe yamaze kumenya iryo banga, umenga ari mu bihe bibi ariko akaguma anezerewe. Ni umenga ariko araca mu bihe biremera akagumana umunezero. Yaramenye iryo banga yamenye sirindi, yaramenye ati ibi bintu si jewe ndavyikorera ni Kristo, umutwaro si je nawikorera ni Kristo. Maze kubimuremeka ncangenda nduhutse mu mutima. Mwene data wumva urushe mu mutima, wewe wumva ufise ibikuruhije bijanye n'amafinance, bijanye na sante, bijanye n'amahorelation n'abagenzi bawe, bijanye n'umubano n'abagenzi no mu muryango mu rugo canke ahandi. Ibyo bintu wumva umenga kuremereye, reka kuvyiremeka, bishire Yesu bimuremeke. Yaravyemanze, yavuze ati muze kuri je abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Uwo mutwaro rero tureke kuwikorera, tuwuhe Kristo awikorere. Twebwe wewe nuwo ushobora, nta nkomezi ziwawe zokora, ariko Kristo yaramaze kubidukurako. Nta kindi kintu cotuma tuguma tuvyikwegerako, kandi Kristo yaraje ngo avyiremeke. Yavuze muze kuri je abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Ushaka kuruhuka rero fata ico kintu cyose ufise, ukoresha ijambo ry'Imana, uvuga uti Yesu Kristo Mana yo mwijuru, mw'izina rya Yesu Kristo ndaje imbere yawe. Wa mutwaro uyu ndanse kuwikorera ndawuhaye wewe, kuko waremeye kubyikorera, waravyemeye kuzobitwara. Ni wewe wo kuvyishura. Umaze kubishira mu maboko y'Imana uzobaho mu buzima uremurutse. Naho bazokubona umenga uri kurahonyora mu mahwa, bakuravye mu maso bazobona unezere uririmba utazira. Turafise intahe nyinshi z'abantu batwitangiye imbere ibihe bibi nk'ibi, bari baramaze kumenya bati uyu mubabaro w'umubiri ntacu ntwara kuko nabiremetse Kristo. Mumaze kuraba nk'indirimbo z'abaririmbyi ba kantike, mukumviriza intahe z'abatanguje ishengero ba Petero ba Paulo ingene bahamwa ariko bakabaho mu bihe by'umunezero udasanzwe, nuko bari bamaze kumenya iribanga ryo kuremeka byose Kristo. Bakavuga bati ibi byose nabiremetse Kristo, je mbayeho nduhutse mu mutima. Umurimbyi akarimba ati nimpore mu mutima wanje, akaririmba ati nimpore mu mutima, araruhutse. Ibyo rero nukuvuga yuko naho ibintu yo barimo byaba ari bigoye, yamenya ati ndabiremeka Kristo, jewe nibereho mu munezero kuko Kristo ariho ngo abyikorere. Maze niwabaho kuruhuka gutyo, Satana azomaramara, kuko nta kindi kintu mu buzima Satana abashaka ko tubaho atari kubaho mu bwoba gusa, mu maganya, mu kwiganyira. Yesu Kristo aravuga ati mbega kwiganyira byotuma muduza n'intambwe nazikeye mu burebure bwanyu? Oya, ahubwo ntaco bibamarira gusa. Mukureho kwiganyira, mubiremeke Kristo, muvuge muti Yesu yaremeye kubyikorera. Tuyavuze ati nimuze kuri je abarushe n'abaremerewe ndabaruhuka. Maze mube muri ubwo buruhukiro bwiwe, uva kuri ivyo bintu byo kwama wumva ngo ni ivy'iwawe. Iyo ngwara si iwawe, ubwo bukene si ubw'iwawe,
izo esheke ugera sizi wawe, gera kuri iyi stade utahura uti Kristo yaramaze kubyikorera byose kandi ari mu nyuma acavuga ati birarangiye. Yarabirangije rero bimukorere, reka kugenda uvuga uti ni iby'iwanje si iby'iwawe, nta mutwaro w'iwawe ufise, Kristo yaramaze kubyikorera. Haleluya. Uyu munsi rero aho ugenda hose ugenda uremye uvuga uti ibi bintu nabiremetse Kristo, ubyiremura uvuga uti Kristo akiribi, nibi byakire si iby'iwanje, maze ubeho ubuzima bw'intsinzi, ubuzima buryoshe, kuko uzobaho waranesheje ubwoba Satani amaramare avuga abura haguca kuko wanesheje ubwoba. Warahezagiwe cyane uyu munsi kubera umigisha, kubera wakaruhuko, nkuko iyindi minsi yose izokwame kubera yakaruhuko. Iminsi yose uzobaho mu buzima uzokwame uruhutse, kuko Kristo yavuze ati nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Mubeho mu karuhukiro ka Kristo, mubeho mu buruhuko bwa Kristo, muruhutse koko mu mitima yanyu. Peu importe ama situation mwoba muriko muracamwo, peu importe ibyo mwoba muriko murabona, peu importe ibyo baba babwiye, peu importe ibyo umuntu yobahejeje kukubwira ubunyene, ugume muri ubwo buruhukiro bwa Kristo. Mwarahezagiwe cyane, mwari kumwe na mwene so Patrick Karusho. Tuzosubira ku munsi wejo twongere tuyage kandi ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yo mwijuru kuri kino gitondo ciza watwongeye. Turasengeye umuntu yatwumvise, umufashe umwumvishe yuko atari wakwiye kwiremeka umutwaro, awuremeka Kristo, abeho umwami wanje, yinjire muri ubwo buruhukiro, yinjire muri ako karuhuko ka Kristo, yinjire aho hantu ho kuruhuka mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi umubere umigisha mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hello, this is Be Heart FM. Be Heart FM. Be Heart FM.